umwitwarariko n'icubahiro umukuru w'igihugu. Ariko aho tugeze uno munsi twebwe turafise amakenga yuko umwitwarariko atakinini uzoshikako kubera izi mvo zikurikiranye yanshikirize. Twagomba dusaba bwa mbere ko leta yo kwemanga yuko turi muri crise economique kandi ko hariho inzara, kuko abene igihugu nivyo barimwo mugabo abategetsi bakabihakana bakavuga ko atabiriho, mbere rimwe bakoresha n'imvugo z'agashinyaguro yuko abakena abanebwe. Itegeko rihana ibiturire n'abanyuruza amatungo ya leta, aho tubona no munsi hava bakavuga ngo nimutore konti muzoshirako amafaranga mutiwe muracigwa imanza, kandi ari icaha gihanwa na code penale y'igihugu. Igihugu kirahahombeye, mugabo abatanze amasoko n'abayaronse bo bariko baratunga vy'umurengera. Naco gituma usanga mwino misi ariho ariko abantu gatoya gatunze cane, ariko abanyagihugu batera bakena. Mu miliyoni 12 umuntu yora amufasha, ahubwo twibaza yuko abakuru hejuru aribo bishiraho akarimbi mu kurondera bafasha, bigatuma bataronka bishoboye. Nyine cyo mu kw'igihugu kuko twese niwe twatoye niwe turaba, ntihagire ikintu bisura kumuboha mu gutora abashira mu ngiye migambi myiza, abarondere hose muri societe civile, mu bihebeye Imana, mu yindi migambwe, mu batanamwe begamiye mu bahinga, kugira ngo tuve muri kano kaga mu gihe cubu no mu gihe kizoza. Uwivye amafaranga yayivyakeneye, nimba vyagoye leta kumurondera iyari wamuzane bamufate bamwishuze ku nguvu, wumva bizogenda gute ko yayizanira we nyene? Yo yizanira we nyene gute vyananiye n'uwibwe kuza kuyamwaka kandi afise ubasha bwose? Twebwe rero irya ngingo nta cizere tuyibonamwo, ahubwo tuyibonamwo ikimenyetso ko abivye amafaranga basumbije inguvu leta. Murakoze cyane. Ubwa mbere twagomba tuganire ku vyerekeye ubutunzi na cyane cyane ubukene bwibonekeza mu gihugu hamwe n'inzara. Turabire hamwe mbega ko kuvyo bintu biriho, vyifashe gute, bifise ingaruka izahe, vyaba biva kuki, mbega umuti wotoba kugira ivyo bintu bihere canke bigabanuke uwahe? Uyu munsi nico kiganiro twipfuje ko twohana, ko tubona yuko umenga nivyo bihanze abene igihugu muri ino misi. Ubwa mbere ho reka tumanze tuvuge yuko mu mugambwe Kodebu yandadaye twemeza ko hariho ubukene emere buvanganye n'inzara mu bene igihugu. Ubwo bukene bubonekera cane cane ku ingene ifaranga ry'agaciro, ifaranga ry'u Burundi rigenda rirata agaciro, rikabonekera ku bukene bw'ibintu vyankenerwa nk'igitoro, ibinyobwa, isima ya buseko n'ibindi. Bikongera bikabonekera kandi kwiduga ry'ibiciro rikomeye na cane cane kuvyerekeye ibifungurwa hamwe n'ibindi bintu abantu bakenera. Ivyo biciro bikaduga mu gihe ubushobozi bw'abene igihugu busuma butariko buraduga ngo bashobore guhangana navyo. Ku bwacu rero ico nico kintu gikomeye cerekana yuko hariho ubukene. Mbega ivyo bintu biva kuki? Nuko mwe mwajije ico kibazo, hariho ibituma nivyo duhurirako n'ibindi bihugu bitari bike. Twovuga nk'ikiza ca Covid Burundi bwaciyemwo, hariho ihindagurika ry'ibihe aho usanga hirya no hino haza uruzuba canke imyuzurira ikonona ibintu. Hariho kandi n'iyintambara ya Ukraine n'Uburusiya ihanze isi yose. Ariko ivyo rero turabisangiye, mugabo uravye ingaruka bigira mu bihugu ntizisa. Twebwe iwacu dufise ingaruka zikomeye cane, kuko igituma nyamukuru kirusha ibindi ni kubera ifaranga ry'u Burundi ryataye agaciro. Ufatiye ku mafaranga rivunjwa ko amadolari biciye amabanki, ukarabana bimwe bibera kuri marché noir, hariho ubusumbane bukomeye ku buryo ari ryikuba kabiri bigiye kuri marché noir. Vyumvikana yuko ibintu vyose bica biduga kubera ayo mafaranga yataye agaciro. Ivyo navyo rero ico biheza bikazana nababwiye no kwintu biduga ibiciro. Ico bivako rero nyamukuru iyo ntambamye twisangije, nivyo ko tuyisangije kuko uravye mu bihugu duhana imibe
ukagenda muri Tanzania, ukagenda mu Rwanda, ukagenda muri Kongo, uza gusanga uku kuntu hatandukanye n'amafaranga avunjwa hanze no muri banki bitangana nk'aha mu Burundi, ahandi biregeranye. Ivyo navyo rero imvo nyamukuru ituma ubutunzi bw'igihugu bwarasubiye inyuma, abene igihugu bari mu magorwa y'ubukene n'inzara, ni kubera kudatunganya neza ivyerekeye igihugu. Kutunganya neza ivyerekeye igihugu kuva tuvuye mu ntambara, kuko ubundi ibihugu bivuye mu ntambara bica bizamuka cane mu vy'ubutunzi, muga twe twagumye dusubira inyuma. Uko rero kudatunganya neza kwibonekeje muri izi mvo zikurikira. Ubwa mbere nuko indongozi zagiye ziritaho inyungu zazo bwite, zikitaho n'iz'imigambwe ziturukamwo gusumvya igihugu, ugasanga ivy'igihugu vyarahebwe, hasigaye havuga ivy'umugambwe n'inyungu z'abantu. Ubwa kabiri, indongozi ntizashoboye gutunganya imigambi ikomeye iza gusahiriza iduga ry'ubutunzi mu vyerekeye n'ubworozi, mu vyerekeye amahinguriro, mu vyerekeye gucukura ubutare, no mu vyerekeye bimwe bita amaserivisi. Ivyo rero vyari kuza gusahiriza inguvu z'abene igihugu, mugabo ivyo bikorwa vyarabuze. Ca gatatu nuko hagiye harabaho gusesagura amatungo ya leta biciye mu kunyuruza ubutunzi bw'igihugu, biciye kandi no mu kurya ibiturire, ugasanga imigambi yitwa ngo yakozwe nabi kubera bayikoze batanga ibiturire, mbere kugeza naho usanga hariho n'ibintu barihiriye amafaranga bitakozwe. Ikindi kiri mu vyatumye ubukene bukomeye nimwe bitwa amasoko ya leta, aho ari amasoko ya leta agiye arahabwa abantu ku biciro vy'umurengera, mbere ugasanga n'ayari hatakozwe, ugasanga igihugu kirahahombeye, mugabo abatanze amasoko n'abayaronse bo bariko baratunga vy'umurengera. Naco gituma usanga mw'ino misi ariho ariko abantu gatoya gatunze cane, ariko abanyagihugu batera bakena. Ikindi cateye akakaga turimwo ni ibi bintu vyo gucukura ubutare vyagiye bicika mw'ifungu, ugasanga babihaye abantu kumbure batabishoboye, canke abishoboye nabo ubutunzi buvuyemwo aho gusahiriza igihugu, ugasanga bugiye gusahiriza abariko bacukura ubutare, igihugu ntagira ico kihakura. Murazi yuko amakontara mwamwe yahavuye akanahagarikwa. Ikindi twovuga kiri mu gisasi ndava buno bukene turimwo, ni ibi vy'uko hagiye hibonekeza kutubareza agatakazi na muntu no kudakora neza, kudakoresha neza ibinyo bita budget de l'etat, bigatuma tutizegwa n'amakungu. Abahora bafasha Burundi bagahagarika, ugasanga barabasahiriza Burundi barahagaritse ku rugero rurerure, kugeza naho mw'ino misi n'abatwemera ko batwemera amafaranga turindira kuyashika tukayabura kubera izo mvo. Hariho rero n'ibindi nayo turonse tudashobora kuyakoresha neza. Je ubundi mwaronse banki mondiale ivuga yuko amafaranga yari tse gukoreshwa akoresheje ku bice 21% gusa. Urumva hariho n'ubushobozi buke bw'inzego za leta bwo gukoresha n'amafaranga abahari. Ivyatumye rero ubukene ni vyinshi, ariko ivyo vyose uko muvyumvye tubishira mu mugumwe witwa intwari ibereye yabuze mu vyerekeye ubutunzi, mu vyerekeye imibano, arivyo bitumye uno munsi dukorokeye mu kinogo. Icanyuma nohereza ko nitunganywa nabi ry'amafaranga y'agaciro, kuko ikinyamakuru Eko canditse mu misi heza yuko abategetsi bemeza ko icatumye amafaranga y'agaciro abura nuko yatunganijwe nabi kuva mwaka 2016, kandi nivyo ayagiye hanze ntagaruke, ari kuva hanze ntiyinjire, nari ngaha mu gihugu agakoreshwa nabi. Ivyo rero nivyo bituma no munsi abarundi bari mu magorwa batabana ingene bazoyavamo. Icari gukorwa cane cane, hariho vyinshi vyo gukorwa, ariko hari vy'intwari ibereye nivyo namanze mpereko. Mu ntango y'umwaka 2020 twaragize icizere yuko ivyerekeye intwari ibereye mu vyerekeye gutunganya amafaranga bigira bifata umurongo, twumvirije umwitwarariko n'icubahiro umukuru w'igihugu. Ariko aho tugeze uno munsi twebwe turafise amakenga yuko umwitwarariko atakinini uzoshikako, kubera izi mvo zikurikiranye yanshikirize. Ubwa mbere nuko abategetsi bo hejuru bavuga bati mu ntumbero dufise ntidufise abadufasha. Urumva naho umuntu yafise intumbero nziza
akaba amufasha ntashobora gutera intambwe, ariko haje mvuge yuko bitanumvikana ko mu miliyoni 12 umuntu yora amufasha, ahubwo turaza yuko abakuru hejuru aribo bishiraho akarimbi mu kurondera abafasha, bigatuma bataronka bishoboye. Ikindi nuko ibiriko birakorwa bitisu ari amategeko akomeye bitisunga. Aha twavuga rya tegeko rihamagarira abarongozi kwerekana ubutunzi bafise iyo binjiye mu mabanga n'igihe bayavuyemwo, kugira ngo sentare zisuzume yuko batagiye basaho igihugu. Gushika amasaha naho tubona umenga hariho umwitwarariko, ico kintu carabananiye. Ica kabiri cananiranye ni kijanye n'amasoko ya leta. Mwino misi haje intumbero yuko amasoko atangwa hatakurikije irya tegeko, ngo niho vyogenda neza, mugabo twe turabona yuko bishobora kuzana karambaraye. Ikindi ciri tegeko ritariko rirubahirizwa ni tegeko rihana ibiturire n'abanyuruza amatungo ya leta. Aho tubona no muzi hava akavuga ngo ni mutore konti muzoshirako amafaranga mutiwe muracigwa imanza, kandi ari icaha gihanwa na code penale y'igihugu. Ikindi kibuze muri iyo ntumbero kugwanya yo guhagararira intwari ibereye nico twokwita planification. Nta mugambo hari w'ico gikorwa, batiza kwerekana ibikorwa bazobikora n'amafaranga vyotwara n'ivyo tuzorabira koko vyakozwe. Ni ibintu bikorwa mu kirere bidafise intumbero iboneka. Ikindi caduteye amakenga muri uwo mugambi ni imvugo ikoreshwa. Imvugo ikoreshwa igenda irereka abagirizwa ayo makosa imigambi iriko irategurwa, ugasanga nabo baciye bitanga iyo migambi bakaba barayikwepa hakiri kare, kuko bamanza kubaburira biriko bafatira ingingo, twebwe bikadutera n'amakenga gituma baburira. Aha nje ngarukana babwire yuko iyo ikintu citwa icaha umuntu akavuga ngo ca kintu cari icaha turagihevye, tugomba yuko uwivye azana amafaranga ya leta, naho n'ukoze mu mufuka umuntu bamuhana, bigaragaza yuko abantu bivye amafaranga ya leta bariko baragira inguvu gusumvya leta, bikace dutera amakenga yuko rero iyo ntumbero atahanini igiye gushika. Icokorwa rero twagomba dusaba bwa mbere ko leta yo kwemanga yuko turi muri crise économique, kandi ko hariho inzara, kuko abene gihugu nivyo barimwo, mugabo abategetsi bakabihakana bakavuga ko atabiriho. Mbere rimwe yakusha n'imvugo z'agashinyaguro yuko abakena arabanebwe, ariko ivyo navyo akaba ateko twobifata. Ica kabiri cihuta nuko leta yokura amatagisi n'amakori n'imiburiburi mu bihe bimwe bimwe biba bikomeye kuvyerekeye ibifungurwa, kugira ngo ibifungurwa bikoroke igiciro abene gihugu bashobore kubigura vyoroshe. Ikindi co kwihutirwa nuko tumaze kwemera yuko turi mu kaga k'ubukene n'inzara, twosaba imfashanyo cane cane kuvyerekeye ibifungurwa, bigapfuma biza batabitanga ku buntu, mugabo bikagurishwa ku mafaranga makeya abene gihugu bashobora kuronka. Izo ni ingingo zihuta twaza ko zofatwa. Izindi ngingo kumbure zoza zisahiriza ni bizo gutunganya neza icurwa ry'ubutare, y'amakontera yahagaritswe agasubira akavyurwa, kuko hariko racikiye kirekire amategeko yarabuze agasubirwamo vyihuta. Ubwa kabiri ni gukomeza ikijanye n'amahinguriro. Ibi bintu batubwira ngo tugwize uburimyi no korora ibi na biriya nivyo, muga turavye uburingane igihugu gifise ntibishobora guteza imbere igihugu, ntibishobora no kunatuma tuha n'ibifungwa bidukwiye. Ni ngombwa rero duteze imbere ivyerekeye amahinguriro, duteze imbere ivyerekeye bimwe bita amaservice, kugira ngo igice kinini c'abashomeri c'ugwaruka n'abandi bakore mu mahinguriro bakore muri ivyo, abarimye nabo baronka abantu bagurira ku giciro ciza, ko zafise ahandi hantu bakura amafaranga. Nibareke ibi vy'umwavu bisure biboneke, kumbure ko umwavu hari udakwiye, bareke usubire ugugwe hanze ushike ngaha uze gusahiriza uwo muke ubura uzana rya hinguriro. Mbere benshi basanze bidogera yuko n'umwavu rizana ushaka kudakwije ivyangombwa kugira ngo imirima ishobore gutera imbere neza. Dusaba yuko ibi vy'amasoko ya leta zosubira kugwa neza, kugira ngo ibintu bihabwa tuza kubihabwa, na cane cane nk'ibi vy'imitahe niho zarondera kubika abantu bicaye batatu baha amafaranga ya leta, ariko barondera abanyamahanga bazana imitahe yabo gushira mu gihugu
baborohereze kandi ivyo ni ibintu vyoroshe kandi bishoboka umuntu mbere guhangana n'ibihe. Twe dufise amazi menshi, simbona igituma leta yashaka umugambi ufasha abene gihugu gushobora kuvomera imirima naho ba mu gihe cici canke naho imvura yoba yabuze birashoboka. Amazi y'imvura turashobora gukoresha amazi y'inzuzi tukavomera imirima. Hariho rero ibikenerwa ko leta ikora kugira ngo ayo mazi ashobore gushikira abene gihugu bashobore kuyavomeza vyoroshe, kandi ivyo birashoboka. Dusabe ko leta yabishiramwo inguvu. Ikintu rero gikomeye nivyo vy'intwari bere tugaruka ko yuko abategetsi nibubahirize ingingo zose ziri mu mategeko zo gucungera amatungo ya leta, berekana ubutunzi bwabo bacinjira, bongera bwerekane basohoka, hanyuma sentare zisuzume yuko ivyo bafise atavyavuye mu vyo bivye mu butunzi bwa leta. Ikindi nago gushikiriza ni bemere ivyo abadufasha basaba mu vyerekeye hagati y'akazi na muntu, mu vyerekeye gutunganya neza amafaranga kugira ngo abadufasha abana badufasha. Hari ibintu abantu bavuga ngo twarikukiye. Nta muntu yikukira mu gukora amakosa, nta muntu yikukira mu kudakoresha neza amafaranga akanka imfashanyo ngo narikukiye, kandi ko guhanura ukanka kumva, kuko ivyo biba biriko bisabwa kenshi ari ibintu bijanye no gutunganya neza ivy'ubutunzi n'ibintu bijanye n'ibi vy'intwaro ibereye. Kugira ngo ivyo vyose dushikirije rero bishoboke, ico nganangirize ko gikomeye, murabona yuko aka kaga turimwo tukarimwo dufise leta zitogwa kuva mu mwaka wa 2005, ariko ibintu bigenda birunyuka gushika uno munsi. Turemanga yuko ariho leta yatowe na programa, mugabo iyo haje ikiza uregeranya inguvu zose. Dusaba yuko rero habaho ibiganiro kinyico kinyamakuru bihuza leta n'abahinga mu vyerekeye ubutunzi, bigahuza n'abikorera ivyabo secteur privé, société civile n'abanyepolitike, kugira ngo twumvikane une feuille de route, urupapuro rw'inzira rw'ingene twova muri buno bukene. Hanyuma hageze kurushira mu ngiro nyene cyo mu kwigihugu, kuko twese niwe twatuye niwe turaba, ntihagire ikintu bisura kumuboha mu gutora abashira mu ngiro migambi myiza, abarondere hose muri société civile, mu bihebeye Imana, mu yindi migambwe, mu batanamwe begamiye mu bahinga, kugira ngo tuve muri kano kaga mu gihe cubu no mu gihe kizoza. Aha ndababwire yuko hariho icitwa forum économique cakoranye gushikana aya masaha 5 uzi vyavuyeyo iyo bigeze. Kubera iki nta suivi, nta kwikurikirana kwariho. Cyo tunavuze ko baho feuille de route ingene tubivamwo, kandi société civile abahinga botureka ivyokogwa, mugabo société civile n'imigambwe natwe tugakurikira twishuza leta duti vyabindi abahinga batubwiye twokora ubigejeje ga leta, ko mbona abarundi baguma mu bukene. Mu ncamake rero nivyo twe tubona vyokogwa, dushimika cyane ko boreka kwiyumvira yuko umuntu yatowe hajya suva ko ashoboye vyose. Umuntu atobwa kugira ngo ahubwo azane inguvu zose igihugu gifise, azishire hamwe, azikoreshe. Ntitugwe rero mu kaga, kandi hariho abene gihugu bashoza n'ivyimviro bitomoye n'abashaka kwishira mu ngiro, tukogorora buhoro buhoro. Bwa mbere hoho ni ingingo inyanye n'amategeko, kuko abasuma bivye amafaranga ya leta barahanwa na code penale, bakongera bagahanwa n'itegeko rije kugwanya ibiturire. Iyo rinza yukorohereza abantu rero uwomenga abantu bananiwe. Uwivye amafaranga yayivyakeneye, nimba vyagoye leta kumurondera iyari wamuzane bamufate bamwishuze ku nguvu, wumva bizogenda gute ko yayizanira wenyene? Yo yizanira wenyene gute vyananiye n'uwibwe kuza kuyamwaka kandi afise ubasha bwose? Twebwe rero irya ngingo nta cizere tuyibonamwo, ahubwo tuyibonamwo ikimenyetso ko abivye amafaranga basumbije inguvu leta.